hajya fonction publique kugira muze mu digitalize ndazi ko ari je nzokwiyizira ndabizi. Nataka niwaambie kitu. Tulifanya test ya kujua hii mambo itaenda namna gani. Na tukaanza na maofisa wa polisi. Si mnajua mwaka uliopita mwishowe hapo si tulianza process ya kuandikisha polisi katika hii system. Mnataka niwaambie tuligundua nini? Niwaambie ukweli. Na ndio unaona wengine hawataki tufanye hii kazi kwa sababu wanajua ni ukweli mwingi zaidi utajitokeza. Kwa police, National Police Service, NPS ama Kenya Police Service. Urazi Ministre ampaye message ambwira ati barariraguye. Umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5. Kuri konti we 1 miliyari wisa miliyo mu mezi 5. Nuvuga ahembwa 360 miliyo par mois. Abo n'abantu barya nkayo mahera bo kwemera ko abadigitaliza tuvugana ukuri bo kwemera ayo urumva nayo tubonye je navuze umuntu ashobora kwiba mu gisoda ahantu twaba dutonze ku murongo ku idrapo akagira bari fictive akabishobora none hari umusoma wa konvyo arushu none hari akajagare aho muri fonction publique niho batokwiba bashobora kwiba no kubasoda n'abapolisi batonze umurongo gutya twama dutonda iminsi yose ni pero none hari umusoda aratagwa ipero ntuze ministre hari umupolisi aratagwa ipero mugabo aba bandi bakiyaraje akabasoda fictive. Muramaze kumva umukuru w'igihugu aguma avuga ibintu vya digitalization. Wava wimvira uti none digitalization niki? Uno musi tugomba turabire hamwe ico bita digitalization, turabe n'akamaro kayo, turabire hamwe kumbure n'igituma idakoreshwa mu Burundi canke ikoreshwa bigura intege. Digitalization niki? Digitalize canke digitalization ni gukoresha ibiharuro. Kudigitaliza no gukoresha ibiharuro muri informatique bavuga ngo numérisation. Twumvise digitalization rero twumva ibiharuro, twumva ibitigiri kanaka. Digit ni giharuro. Ibiharuro navyo bikora muri systeme ya informatique ni ubusa na kimwe. Tuvuze rero ngo digital ni bijanye n'ibiharuro, ivyo biharuro navyo ni ubusa kimwe. Informatique ikorera kuri ibi biharuro bibiri. Aba informaticiens nibaza yuko babizi kundusha. Hari ikindi kintu mukunda kumva bavuga ngo ni empreinte digitale. Ugiye nko muri banke canke ahandi bakoresha informatique bakubwira ngo zana igikumu. Ugaca usaturako ico gikumu cawe nico kiba kirimo information zose. Kubera iki none bashima kubishira muri empreinte digitale? Ni kubera igikumu kwisi yose ico gikumu cawe nta muntu numwe mugisangiye. Imiliyaridi z'abantu bari kwisi yose nta muntu numwe asangiye igikumu n'uwundi. Nico gituma wowe umaze kugikozako naho haza uwundi hagikozako ntaco bitanga. No kuvuga ngo rero bakubwiye ngo shira kw'igikumu cawe umwidondoro wawe wose baca bawubona. Ivya digitalization rero birafatanye nibi vyose. Nta bindi biharuro bikora, hakora ubusa n'igiharuro kimwe. No ku matelefone ayagezweho digitalization irakora. Uzorabe hari aho bigusaba yuko ushira kw'igikumu telefone igacimenya ko ari wewe. Mu yandi majambo rero digitalization no gufata information canke les données ukabishira muri iyi systeme numérique. Nimba vyari bidokima, nimba vyari bifishe vyanditse n'amaboko, ugaca ubishira muri systeme numérique. Ashobora kuba ari amajwi, ashobora kuba ari amasanamu, ashobora kuba ari amadokima, ivyo vyose urashobora kubishira muri systeme numérique. Ico nico bita digitalization. Iyi digitalization rero tugomba tuvuge leta yokoresha n'ubuhinga bwotuma ubuzi bwa leta bworoha.
aha ndavuga gutanga imishahara, gutanga ubuvuzi, kubika amadosiye. Iyi digitalization rero ifise akamaro kanini, ituma umwanya wahora ukoresha akazi ugabanuka. Urumva bakubwiye ngo shira igikumu ngaho, bagaca babona information zawe zose canke amakuru yawe yose canke ibikuranga vyose. Urumva ko vyoroshe gusumba kuja kuraba CV, kuja kuraba karangamuntu, kuja kuraba n'ibindi vyose. Digitalization ituma akazi koroha, mbere n'umwimbu ukiyongera. Nk'umuntu yashize dossier yiwe muri fonction publique bakayikrasa mu 2000, nukuvuga ngo itaraja muri digitalization biba bigoye, baragenda bagasakura umunsi wose ugahera bariko barayirondera. Mugabo iri muri digitalization bava kukubwira bati koza kw'igikumu, bica biboneka ngaho. Digitalization ituma amakuru yawe abikika neza, kiretse systeme itewe na virus. Ivyo navyo bibaho, ariko bidatewe na virus ntushobora kuvuga ngo narataye amadone. Systeme yose ya leta rero ibaye digitalize, murumva yuko ibikorwa vyoca vyoroha. Bantu b'Imana, ntimwumva none ko iyi systeme ya digitalization ari nziza cane? Kubera iki none umukuru w'igihugu yidoga avuga yuko naho yogira nte batovyemera? Mu yandi majambo agomvye kuvuga yuko abakozi ba leta batopfa bemeye digitalization. Hajya fonction publique kugira muze mu digitalize, ndazi ko ari je nzokwiyizira, ndabizi. Urazi ministre yampaye message ambwira ati barariraguye, umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we, 1 miliyari wisa miliyo. Mu bihugu biteye imbere digitalization niyo yonyene ikora. Uti ni kubera iki nonega wampaye inka iwacu boyanka iyo digitalization, kandi biboneka neza yuko yobije kuduteza imbere, yobije gutuma akazi ka leta koroha. Umukuru w'igihugu niwe nimero ya mbere mu gihugu, niwe atanga itegeko akagira ati ibi ni mubikore uku. Iryo riba ribaye itegeko, baca babikora uko nyene abivuze. Utabikoze nawe murumva yuko abarenza amategeko. Ariko none umukuru w'igihugu we ibi bintu koko abivuga bivuye ku mutima, aripfuza ko digitalization ibaho. Aho ntabivuga kugira ngo asige inkore ku maso y'abarundi. Okay, niyo twaheze iki cigwa, umuntu wese azoba yakwirikiye neza aza guca atora inyishu y'iki kibazo mpejeje kubaza. Aza guca abona ko koko umukuru w'igihugu afise umwitwarariko ukomeye cyane ko digitalization yoshigwa mu ngiro, canke abone yuko imvugo y'umukuru w'igihugu ari yayindi nyene yo kuryoshya abantu kugira ngo babone ko yitayeho ibikorwa vy'iterambere. Hajya fonction publique kugira muze mu digitalize, ndazi ko ari je nzokwiyizira, ndabizi. Umukuru w'igihugu ati ndabizi ko vyobagora ntihagurukiye. Vyogorana nyene wampaye inka nta wimena igihute. Muti none ni kubera iki vyogora? Iyi digitalization yokora ku bantu benshi, kugira ngo rero ikogwe vyosaba kwitanga, vyosaba ubuhizi budasanzwe bw'umukuru w'igihugu. Kuko habayeho digitalization amanyanga yose yakozwe aca yibonekeza. Nimba wahora uhemba abakozi batabaho bica vyibonekeza, nimba ufise amazina atariyo bica vyigaragaza. Digitalization rero mu Burundi iragoye cane, mbere kino gihe twohava tuvuga yuko itonashoboka kiretse hakozwe amanyanga nk'uko bimenyerewe. Muti kubera ikuvuza uko digitalization kugira ngo ibe neza, abahinga bemeza yuko itangura gukorwa ku bantu. Aha ndavuga umwidondoro w'umuntu. Icambere na mbere cari gukorwa kugira ngo digitalization ibe neza kwari uko umunyagihugu wese aronka karangamuntu biometrique, canke ico twokwita ID biometrique. ID murumva yuko ari identification y'umuntu. Muri ya identification y'umuntu rero haba harimwo amakuru yose
identification biri muri ca gikumu ariko ntibabishira mu gikumu gusa hari gihe ushobora gucika ukuboko i Dubai nabonye babishira no mu maso mu mbonero kugira ngo ukuboko gucitse igikumu kikavako identification bayigirire ku mbonero y'ijisho. Identification rero nayo mu Burundi ragoye kuko benshi mu bategetsi nyene usanga bakoresha impapuro z'amanyanga ugasanga umuntu afise karanga muntu zitatu imwe avuka imakamba yindi avuka mu Rutana yindi avuka ibururi aha navuze zitatu hariho nabo usanga bafise zitanu izo zose ugasanga ziri ku mazina dasa ikimumenye yuko ari kimwe mu maturufu akoreshwa mu kwiba amatora aho umuntu usanga agiye agatora ngaha yitwa Minani akagenda ibururi agatora yitwa Jerobawamu imakamba ashitse yakaba yitwa Gasupari naho agatora aya niyo manyanga akunda gukoreshwa mu kwiba amatora ivyo namwe murabizi mu gihe habaye digitalization aya manyanga acahagarara ugiye gutora ugakubita kw'igikumu niwe utoye nta wundi numwe ashobora gutora ugiye mu yindi ntara ngo ugiye gutora urumva ko baca babibona muri systeme none reka ndababaze bica bigenda uko abategetsi ba CNDD-FDD kabisa iyi digitalization woyemera habaye digitalization mu vy'ubutunzi abasuma bivye baca bagaragara naho ubutunzi ufise wabwanditse ku mwana canke ku mugore vyoca bigaragara ugira fraude ubwo nyene bica vyibonekeza ko Uburundi bugizwe n'abanyamanyanga menshi abo mwumva boca baherera hehe ga yemwe turetse n'ivyo habayeho digitalization y'ukuri ibi bintu vyo kwega abantu benshi cane bagize amanyanga abagiye kwiga hanze bagiye kwigira ku maburuse y'abandi abagiye mu gisirikare canke mu gipolisi ugasanga bagiye ku mazina y'abandi murumva yuko habayeho iyi digitalization de l'identité bakadigitaliza umwidondoro w'umuntu wese murumva yuko abantu benshi ibintu vy'imyidondoro vyoca bibagora kuko ibintu vyaparanganye mu buryo bwinshi abantu benshi usanga bakorera ku mazina atarayi wabo ugasanga naka kuri dossier yiwe yavukiye Muyinga kandi ari uw'imakamba ibi bintu vyosigamwe imvu n'abantu ibi rero biri mu maservice nka yose hari abo usanga bararose ubuzi bavuga ko bize mugabo batize aha rero n'imihari yaciye mu kiroberi vyo yikorako cane kuko mu kiroberi wahindura amazina uko ugomba abenshi bahavuye baja mu gisirikare nabo usanga bakorera ku mazina atarayi wabo habaye digitalization yategerezwa kubaho umwidondoro wawe ukuri uyu ni naka abavyeyi biwe ni naka na naka ava ku mutumba uyu yize amashuri angahe n'umurimyi n'umukozi wa leta akora iki iyo vyose rero babisize muri system ucugaragara kuko umuntu wese abafise code yiwe mwiyumvire bagushize muri system bagasanga witwa Gerevas so wawe ni Nahimana mama wawe ni Geregonia wavukiye inyabikere ariko ugasanga wivira ibugarama canke imutambu digitalization igenze neza baba bafise igitigiri c'abanyagihugu abana bavuka ku munsi bategerezwa kwandikwa muri systeme bakamenya bati uno munsi mu gihugu c'u Burundi havutse abana abanaba abanyagihugu bapfuye ku munsi bagaca bagira bati hapfuye abanaba no kuvuga ngo bagaca bavyinjiza muri systeme hari systeme ya digitalization na rusansuma imwe yamikogwa hagomba haba amatora iroroha cane ariko mu gihe iri kwirakogwa ta digitalization murumva yuko umuntu ashobora no kwiyandikisha kabiri canke gatatu hari digitalization amanyanga yose yakozwe muri ministere baca bayabona ubu kubera ta digitalization iriho umuntu ashobora gufungwa afise karanga muntu zitatu amaze kumara umunyororo wiwe murumva yuko aca akoresha yindi karanga muntu ifise casier judiciaire vierge muyandi majambo kubera ariko arakorera kuri iyo karanga muntu nshasha nta naho yigeze acirirwa n'urubanza wala numwere nta cana kimwe kiramwagira muri Amerika hoho rero iyi digitalization irafasha cane hari ikintu bita social security card iyo karata ibirimwo umwidondoro wawe wose kwiyo karata niho leta iguhera ivyo wemerewe n'amategeko vyose
bishitse ukarenga amategeko ugakora ivyaha urenga amategeko uko wishakiye, ivyo vyaha baca bavyandika kuri ya social security card. Hari aho ugeza bagaca bagukura muri systeme, leta zunze ubumwe za Amerika ntisubire kugufasha. Umaze kuvanwa kw'iyo karata ubuzima buba bwanse. Abantu rero benshi usanga bigengesera kugira ngo ntibakugwe kw'iyo karata canke ibihano canke ivyaha ntibihave bishigwa kw'iyo karata. Murumva yuko hamwe natwe digitalization ikozwe neza n'ivyaha vyogabanuka. Natwe twasha tubikora nkuko. Na mu gihugu kibanyi c'u Rwanda barabikoze. Ugiye mu Rwanda utegerezwa gushigwa muri systeme. Abantu binjiye mu Rwanda baciye mu buryo buzwi n'amategeko baba bazwi ku munsi. Uri umunyarwanda ugakora ikintu kanaka, baca bashira izina ryawe muri systeme, bagashiramwo na ID yawe, ivyawe vyose baca babibona. Murumva yuko bifasha no gukontorora uruja n'uruza canke umutekano w'igihugu. Ahantu digitalization ishobora gupfira ntishoboke neza mu Burundi nuko ibintu vyose babiha abari mu mugambwe canke abegereye ubutegetsi. Mwarumvise icuka kiri hagati yishira hamwe assist aho urirongoye yashizwe mu munyororo kugira ngo bikunde isoko yari yaronse yo kugira digitalization ikogwe n'abandi. Abo bivugwa yuko boyikora ni bande, nabo bivugwa yuko begereye iperereza ry'u Burundi. Uvugwa cyane nuwitwa Donatien Ndayishimiye yo batwara ikimenyesha makuru ikiriho. Mwumvirize rero, mugiye nk'uyu muntu aba yegereye iperereza hanyuma akagira iyo digitalization, murumva yuko yo hakwa gushiramwe y'amanyanga dusanzwe tumenyereye kugira ngo kuri kumwe ntikuboneke. Ngitangura nababwiye yuko bagize ngo bagize digitalization y'ivy'amaperemi, bagira digitalization no muri mitiwere, ariko mwumvise yuko digitalization y'ukuri idashoboka batabanje kugira digitalization ya identification y'umuntu wese. Ico nico gikorwa coba icibanze. Kubera rero haba hakozwe amanyanga menshi kandi ayo agakorwa n'abari mu butegetsi ahanini, vyogora cyane ko digitalization yoshoboka, eka mbere vyohakwa no kudashoboka kubera amanyanga baba ariko baranyegeza. Bikozwe naho ko bakarusho kanini cyane ku gihugu. Aho vyakozwe mu gihugu ca Kenya, reka mwumve ingene vyagenze. Utaza agaswahili no munsi arakubitika, ariko n'agaswahili numva koroshe. Nataka niwaambie kitu. Ati muragomba ko nababwira ikintu. Tulifanya test ya kujua hii mambo itaenda namna gani, na tukaanza na maofisa wa polisi. Si mnajua mwaka uliopita mwishowe hapo, si tulianza process ya kuandikisha polisi katika hii system. Mnataka niwaambie tuligundua nini? Ati twaragerageje gukora test canke twarabigerageje duhereye mu gipolisi dukoresheje iyi systeme. Mwoba muzi ivyo twasanzeyo? Muragomba ko ndabibabwira? Niwaambie ukweli. Na ndio unaona wengine hawataki tufanye hii kazi kwa sababu wanajua ni ukweli mwingi zaidi utajitokeza. Ati muragomba ko ndababwira ukuri kose. Ati hariho abantu benshi bagwanya ibi bintu kugira ngo ntitubabwire ukuri kuko bazi yuko birimwe ukuri kwinshi. Kwa police, National Police Service, NPS ama Kenya Police Service, tulipata 1447 people ambao walikuwa wanalipwa mshahara lakini hawako. Ati mu gipolisi cyo ngaha muri Kenya dukoze ico gikorwa ca digitalization, twasanze hari abantu barenga 1447 bahembwa batabaho. 1447. Kwa AP tulipata 1048 ambao kila mwezi walikuwa wanalipwa mshahara lakini hakuna mtu anaonekana. Mu rwego rwa AP batoye
1,048 bahembwa umushahara badakora. Ni namba tu kwa makaratasi. Ukabona ibiharuro gusa vyanditse ku makaratasi ariko batabaho. Kwa DCI tulipata 153. Mu ba DCI basanze abantu 153 bahembwa badakora. Munajua hiyo ni karibu maofisa 5,000. Si ni kweli? Abo bose hamwe barashika abapolisi 5,000. Suko. Munajua hawa maofisa 5,000 ambao hawajapatikana mpaka wa leo kuja kujiandikisha, kwa sababu kama wako si wangejitokeza. Gushika nubu ntiturababona. Iyo bariho ntibaba baraje kwiyandikisha. Hawa maofisa 5,000 ambao walikuwa wanalipwa kila mwezi, mshahara wa huyu mwezi umepita, tumesave 148 million Kenya shillings. Uku kwezi guheze aba bose bahora bahembwa ya mahera twaciye tuyashira mu kigega ca leta. Twaziganije imiliyoni 148 z'amashiringi y'amakenya. Ati ngapi? 148 million shillings. Unajua kwa mwaka hiyo ni pesa ngapi? Nibaza ko ku mwaka aranga hayo mahera 1.8 billion Kenya shillings. Angana n'umuriyaridi ni miliyoni 800 y'amashiringi y'amakenya. Sasa hiyo billion 1.8 Kawaya angelikuwa akiniuliza mimi barabara, si tungekuwa tumejenga? Iyo abayo mahera yari ko arinjira mu kigega ca leta tuba twarayubatse mu barabara. Si munaona ni kwa nini watu hawataki hii exercise? Ntimwumva igituma abatipe badakunda iki gikorwa? Kwa sababu wanajua mambo ikijitokeza bahali watu walikuwa wanakulia kuisha. Barazi ko aho bahora banyonorera imiryango izoba yugaye. Na kwa hiyo line hata tukiendelea, next tumemaliza police, tunaenda prisons. Tuvuye mu gipolisi tuzoca tuja muri prison, naho tubaharure turabe ingene bangana. Hata hawa tutahesabu tujue ni wangapi, labda hata huko pia kuna shida. Naho nyene tuzobaharura turabe ingene bangana, kuko naho nyene ndazi yuko hari ingorane. Na mwishowe hata civil servants everybody is going to be counted. Mu bisata vya leta hose tuzobikora, umuntu wese azomenyekana. We will know, hata walimu, hata nani. Mu barimu eka hose. Au ni namna gani? Kwa sababu hakuna haki ya kulipa mtu ambaye hapo. Hiyo ni pesa ambayo wananchi wangetumia kwa mambo mengine. Murazi none nta kamaro kuguhemba umuntu atabaho. Ayo mahera abanyagihugu baba barakoresheje ibindi. Ayo mahera yari gukora yandi maproje abanyagihugu. Esimana yo dufasha natwe iyi digitalization igakunda mu bisata vyose. Vyoba vyiza umukuru w'igihugu arondeye abahinga b'abanyamahanga babizi neza, bamwe bobikora atasusi yikuraba hirya no hino, atakuraba ngo uyu yashizwe ngaha n'umugambwe. Icuma nasavye umumama ambere ambassadrice Banki Mondiale dufashe kuri digitalization. Idufashe kabisa ukuri tugushira habona. Abo bagira ngo bariko bariba itararizo bari hejuru yabo. Turabe iyo bazokwiba bashira. Abo bagira ituri itararizo bari bigaho tubibona. Yemwe naho muzoca ubwenge bumeze gute? Yemwe mu bucura turi munsi y'urujo. Ndazi yuko abo bakozi ba leta ntiba iryo jambo rirabagamira. Kumva digitalization rirabagamira ndabizi. Kwava niyiteje wenyene. Bacava ngo yibagewe utayoroye. Emwe ngomba kuzogira comité national de digitalisation kwenda muri presidence tuza kuvyikorera mu ministeri wanyu. Emwe mu ministeri tugende tuvyikorera twebwe nyene turabuzo kwanga tuza kubikora ubifuta tukwirukako. None ko rizoca tumenya ko ari wabifuse. Hariho abantu bazarafuta ujanyeyo ngo logiciel bagaca bafuta ka application. Kandi muzosanga bafuta iminsi yose ka application kajanye n'amahera.
niko bafuta. Hamwe vy'ukuri ibi bintu vya digitalization umukuru w'igihugu yosaba yuko bikorwa na Banki Mondiale ikaba ari yirungika abahinga bakabikora vyogenda neza cane, ariko bikozwe n'abo bantu bo muri systeme nyene ho amanyanga menshi cane kanatsinda ntiwogwara hanyuma ngo abari uca wivura. Ariko rero umukuru w'igihugu amaze kuvuga ibintu vyinshi ntitwabibona bija mu ngiro. Genda cafise ivyizigiro ntiharagera aho ndamwita umuswahili, ariko rero mbona umenga aramaze no kwivugira yuko aswahira. Genda umuswahili kabisa. Rero ubundi nateye inkuru y'ubuswahili bwanje, narakunda umupira kandi narurira hajya kuri stade FF. Kibabazi nakishakara nagira ifaranga narimwe. Ngiye kurera umupira gusa kubera kukubona. Umujana bakubita inkoni mu bugacukorokera indani. Urayiriye wabuguzi unitiki. Ubwo bwose ni ubuswahili. Hariho ibicumuro vyeranda ariko. Hariho ibicumuro vyeranda. Urumva rero namwe aha muza murampenda. Je nanje gaswahira. Naho umukuru w'igihugu aswahira, je nababwiye ko ntarahebura. Mweho mumaze gukurikirana iki cigwa mugatahura akamaro ka digitalization. Murabona abari ku butegetsi bakukira mu mugambwe CNDD-FDD boshobora kwemera canke korohereza umugambi wa digitalization mu Burundi. Uko vyoba bimeze kose murumva yuko abarundi twohimiriza cane kugira ngo iki gikorwa ca digitalization gikorwe mu Burundi. Nababwiye ivyoca bihinduka hamwe digitalization itanguye gukora. Aha ni nk'amatora yoba afise amahirwe make y'ukwibwa, itunganywa ry'amafaranga muri fonction publique hamwe n'akazi. Imana nidutabare bikunde amafraude n'amanyanga bihere mu Burundi. Ahasigaye reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage na commentaire zanyu ziradufasha cyane.